ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwaye mwiriwe nshuti mugenzi mukunze kino kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rudasimanirakiza ndiko ndayigutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi turacari kumwe na Patiri Gwasa Paul hamwe na Pastori Poncien Nsabumuremyi twahuriye i Buhiga nibo bariko baratubwira batuganirira ukuntu amahoro ahera mu ngo. Pastor Poncien Nsabumuremyi abanza kutubwira ingingo nkuru zitatu zatumye Imana ishiraho umubano wera. Reka tumutege yombi. Kwari kugira ngo babane, bafashanye, bamarane imibabaro ari mu vyago canke ari mu magorwa. Rero kenshi iyo hari ibibazo hari igihe usanga umwe yagwaye cyangwa ugasanga umwe amagara yamukitse wundi agaca yiruka ati reka we ntitugikwiranye n'ibiki. Mugabo ivyo basezeranye ni mu mahoro, ni mu vyago ko bazokwama abana bagafashanya. Ingingo ya kabiri itubwira ko ari kubuza abantu ivyaha no kubarinda ubusambanyi kugira ngo bo babane bahore ari ingingo zitanduye z'umubiri wa Kristo. Twabwira ko mu gihe bagiye mu bindi umwe ataye akaja mu bindi abataye inzira. Ati rero Imana yabashize hamwe kugira ngo mufashanye muri vyose. Ya gatatu twabwira duti kugira ngo igihugu cacu kiba amahoro n'ishengero riba amahoro nuko Imana yashizeho umubano wabubakanye ko hacabamwo kurondoka mukavyara abana. Mugabo bana n'abasambanyi baravyara. Hari itandukaniro ry'umwana avyariwe mu muryango w'abakristo n'umwana avyariwe inyuma. Uvuga ngo Imana yashizeho uwo mubano kugira ngo abo bana bazovuka bace baregwa baronke indero y'abavyeyi babo kandi indero yo kubaha Imana baze babe abana bahesha icubahira Imana bamaze gushika mu bigero. Yesu abahetse nk'abana bari kubavukira muri iyo miryango kugira ngo bamwe 10% twumva bazigama ubu Kristo bakazigama n'urugo baze bagwire bongerekane babe benshi. Mutegura ubu gwaruka gute? Bakoze kumbaza iryo jambo. Integuro y'ugwaruka kugira ngo aho bari mu rugo babanze biyumve hanyuma nabejo nibashinga izabo biyumve. Mu vyerekeye ubwo butumwa bwo guherekeza ingo zibe mu mahoro kandi zivyara amahoro mu bantu no mu gihugu, hari integekanyo ku ngero zitatu. Integuro ya kure cyane, integuro yegereje, integuro ya bwangingo ya buriho. No kuvuga urugwaruka rumaze kubimiyabaga tubanza kubabwira ayo mateka y'urugo nabo batanguye kurazirana. N'uburenganzira bwabo kandi nivyiza. Nzaba ndi kumwe nande ryari gute karara nibuca arakeneye gutegerwa rero ko yiyumvira ikintu ciza cyane gose mu buzima. Hanyuma integuro yimirije kuregerwa kabiri naba bamaze gushimana. Amaze gushimana bo bacatangura kubegeranya umuhungu n'umukobwa nyene bashimanye tukabagira iyo myimenyerezo. Hanyuma tukaca tubashikana rero ku nteguro ya buriho yo gutegura neza ubugeni bwabo. Aho no baca biga ivyereka isakramentu bazohana gusubira ngo kunoganza amajambo meranda bazokoresha. Suga mbere bayumva mugabo turabigarukako kandi ntizobiheba. Hanyuma rero agaca biga intambuki navuga nti ya kantatu navuze integuro ya kure cyane ya hafi ni yaburiho bonyene. Hanyuma acha guherekeza rero aba bamaze gusezerana. Ingo zimaze gusezerana ku myaka bagenda baracamwo 5 ya mbere 10 25 gutyo tubaherekeza kugira ngo ntibihebure. Urana ko bigenda birahinduka. Uwari umusore n'inkumi bahindutse umugabo n'umugore eje bazohinduka papa mama abavyeyi batangure nabo kurungika abana mu buzima. Hanyuma banduruke bashikira ubusaza bizoshikana aho basigara niba bibonyene uko batangura kera. Hariho n'igihe ntawuzi umunsi n'isaha umwe yitaba Imana undi gasigara wenyene arizigama gute arakeneye gutegerwa mu muryango. Niyo ndinganizo rero dukurikiza ntirashika hose ngabe kidahara coco. Niyo nyigisho yamaze gushimana kugira ngo tubategurire iryo sakramentu iryo banga ry'urugo. Hari amajambo miranda tuzi bakoresha yego, hari amajambo nkunda gukoresha muramba barira ntibatangaze tijewe Poro ndakwabiriye wewe Polina wewe mugore wanje kandi ndakwemereye ko ntazoguhemukira amahirwe no mu marushwa ugwaye canke ukomeye nzokukunda ndagusondera imisi yose ubuzima bwanje. Polina agacagira uko nyene. Hanyuma ivyo bibaye bagaca barahira imbere y'Imana nti ndahiro bagahana indagano
akiri impeta, ikimenyetso c'urukundo n'ibanga ryanje, mbere ndabikubwiye kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ni ukuvuga abisi bo babibonye twari kumwe, nabivuze bumva, ariko n'abataboneka b'ijuru nibo bazoncira urubanza, nibo nishimikije. Iryo jambo ati imisi yose y'ubuzima bwanje rirahambaye cyane. Gati jewe ngihema, we mugenzanje Paul cyangwa mugenzanje Paulina, ngihema ndakwemereye ko urukundo ndakuraganiye ntazorudohokako. Kumbure nawe bizongenda nkuko nyene, mugabo sindabigira ikondisyo, sinzokukunda kuko nkunze. Oya, jewe mfashe ingingo yo kugukunda imisi yose, nzoba ngihema kandi nzoyibazwa n'umukama. Sakamento bahabwa sivyo ngaha kwisi gusa, rero urumva ko bazona bishikira no mwijuru bagasubira bakanyugwa, noneho bamaze gushikira Imana bariraganiyemwo izobanyurisha icari cy'umwanya bari bafitaniye ngaha kwisi, bari babereye icabona ko vyava mu Mana kandi ko biranguka mu Mana. Ego ni kumuga tubwiye yuko ntavyo kurongora n'urungwa biza bikirimo kubw'umubiri, mugabo ubucuti buva ku Mana bagiriraniye bw'ubunywanyi ntibushobora kuzimangana, bazobona harizwamo nibarishikana. Ugaruka rero turagerageza kubasama tukababwira amateka ari mu rugo. Ikigoye ni ingene iyo nyigisho irongorotse bahabwa bayihinyunza mu kibano cabo. Yavukiye mu muryango mwiza rero iyo nyigisho iramuhimbara gose, mugabo yavukiye mu muryango hageze igihe bigaparangana, umwana akajamana niza akabura nyina akabura se, ntawe ari bwiture, ntawe umutegera, ntawe ugira gute, ntawe ari bwazambire, uwo mwana biramugora kwakira iyo nyigisho kuko adafise ahafatira, taboneka yegukiye agaca hugumbwa. Mugabo kubera inema y'Imana rero itadutererana, ingabirano z'Imana turonka amasakaramentu zirabasanasana, ugasanga umwana yabayeho mu muryango wasambutse, we warashoboye kugira umuryango mwiza kandi mweranda kuko afise aho yishimikije ku mukama yemera, akunda kandi agakundira, nawe akamuhezagira. Ivyo bikazotanga umuhora mushasha, uruvyaro rushasha rw'umuryango mweranda mu bantu, umuryango ushoboka mu bantu. Je gituma tutarambirwa rero nabo vyanse oya, ahubwo nyaruka dusubira kugereza gusama abana kugira ngo bobo tubafungurire bavome bashitse kw'isoko nyaryo Kristo. Murako cyane. Iyo umuntu ngo afise urufatiro rwiza arubaka umuryango mwiza kandi kagenda neza, niyo yobakuriye adafise urufatiro rwiza, abakozi b'Imana baramuramira kugira bamushire ku murongo mwiza. Niho ga pasteur ugwaruka murufasha gute kugira ngo ruze ruve mwingo nziza zishimwa zubaka Burundi bigashimwa? Ego yanishu ico kibazo kuri iki kintu cuko umuryango umwana avukiyemwo nawe nyene ufise uruhara rukomeye muri kazoza kiwe. Mbere je nohera imbere umwana akiri mu nda ya nyina, uko se na nyina babayeho, uko bariko barabana biraza gushikira umwana ari mu nda. Gutyo rero ejo bundi niyaba uwo muryango abavyeyi be babanye neza, uwo mwana azovuka ari umwana agerageza kuba mwiza, n'indero yiwe izokorohera abavyeyi ingene bamugirira encadrement nziza maze akavyumva n'ingoga. Ariko igihe abavyeyi babanye nabi bizoshikira umwana maze usanga ari umwana avukanye umujinya, atari amaraso ya Kristo azomuhindura, uzosanga bitoroshe. Rero igihambaye nyamukuru duhera gose kuri zango babavyeyi, tukababwira duti uko mwifata iwanyu bizogira ingaruka nziza canke mbi ku bibondo vyanyu. Gutyo rero twebwe dufise indinganizo nyinshi nkuko n'ahandi hose bimeze. Twe turafise ikoraniro ry'abana iminsi yose ku munsi w'Imana. Abana bacu barafise amasengesho yabo mu gatondo ku munsi w'Imana mu mashengero atandukanye y'Abanglikane, aho baba barateguriwe inyigisho zabo zihuye nuko bangana. Amajambo y'Imana ateguwe neza, ateguriwe abana batoya, bazinduramwo bakigishwa bafise n'abigisha babo, kandi abigisha bateguwe muri iyo ntumbero yo kurerera abo bana mu ijambo ry'Imana. Bamaze kuba imiyabaga, dufise imigwi y'abaririmbyi abana baca bajamwo, bakaja muri iyo migwi y'abaririmbyi maze tukabategurira inyigisho zijanye n'imyaka yabo.
tukabigisha ibijanye n'ingero bagezemwo, ari imiyabaga, ari abageze mu bigero, tukabigisha uko bakwiye kwitwara, tukabigisha bakamenya mbega turi bande, tugeze he, kuko bageze muri ya myaka bamwe y'ubusazi, imyaka ibagora, tukabwira duti ibyo ni vyiza kuba Imana yarabaremye mukamwumva mwifuza ibintu vy'abakobwa, nimba muri abahungu mwifuza kubana n'abahungu igihe muri abakobwa, ibyo ni vyiza. Mbere tukabwira duti banza mwikomera amashi, kuko umuhungu adakomeye ico kibazo ntaco afise. Wewe urakomeye, ubanza ubishimira Imana, umaze kumenya ko ukomeye, Imana yakuremye neza, mugabo ucumenya ngo umwidegembyo wacu ntukwiye kuba ugwitwazo w'akameremere kacu. Nimba Imana yarakuremye neza, harageze ko uyihesha icubahiro. Twabwira abasore beza bagiye bahimbara Imana ba Yosefu, twabwira abakobwa ba Esteri bagiye bifata neza mu gihe bari abasore abandi bari inkumi, ariko bakabandanya guhesha Imana icubahiro muri ubwo busore bwabo no muri ubwo bwigeme bwabo. Abwira ati mwizigame rero kugira ngo igihe nicashika mu kubaka ingo zanyu muze mwubake ingo zanyu amahoro. Kabwira ko umusore yakuriye mu busambanyi bizomugora kubaka urugo, ntibikunda, kuko acaguma umutima wangara muri ba bakobwa na babandi bose bahuye, gutyo bikamugora ingene abumbwa n'umukobwa umwe. Tukabwira umukobwa kandi nawe nyene ko akwiye kwizigama kugira ngo azigame ubwigeme bwiwe, maze azoje kubaka urugo rwiwe neza, ize bitume ashobora kubungabunga neza urugo rwiwe. Ikindi ntokwibagira kuvuga nizi nyigisho z'abamaze gucagurana nk'uko Patiri yabivuze, abo turabigisha rwose kandi tugashimika kandi tugashimira Imana ko abatari bake Imana ihezagira tukabona ivyamwa vyiza by'urugo rwabo, maze tugahesha Imana icubahiro. Yesu abaha umugisha. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigarukiye ngaha. Nkabashimiye Patiri Paul Rwasa hamwe na Pasteur Poncien Nsabumuremyi twahuriye ahibuhiga, bakaba aribo batuganiririye. Nshimiye nawe watuze yompi Leonidas Manirakiza nayo gutunganiza, nkaba nagusinda kwifuriza ijoro ryiza nawe utaha. Ufise ikibazo cyacu cyo kunganira, telefone ni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Yesu abaho umugisha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.